yashoboye kuba yimwa uwitwa Vinicius Jr bigaragara ko witwa Vinicius Jr yaragaragaza ko bamengo ni gwera yimerita ariko iza guhabwa witwa Rodri. Rero ngo muri equipe nuvuga ngo ya Real Madrid yaba guhera ku muyobozi wabo ndavuga Florentino Perez zana n'abasangwe bajejwe kuba barongora iyo equipe ya Real Madrid, zana staff ya equipe ya Real Madrid, zana abakinnyi ngo nta mukinnyi numwe azoja kuba aja wanashaka mu birori nuvuga ngo vya football cyangwa na conference football itangwa itangwa mu Faransa. Nino equipe ya Madrid yamaze kuba yerekana ko ivyayibayeho ku mwaka uheze tabyabaye. Uno munsi muri equipe itwa Real Madrid tayari urabwo badakwitabira iryincu rya kabiri batabitabira bino birori vy'igikombe nuvuga ngo canke ino Ballon d'Or nuvuga ngo dufata ko ari nk'igikombe nka Ballon d'Or ya mbere hano ku kwisi yose. Ni ahubwo ni imwe Ballon d'Or ya mbere canke ya kabiri ni Ballon d'Or imwe itangwa ku isi. Bera ko nta zindi Ballon d'Or ziriko nivyo hari zo ku migabane yo ku mugabane wa Afrika, hari zo ku migabane nivyo birumvikana ko ni Ballon d'Or yo ku mugabane wa Buraya nimwe muri Ballon d'Or zikunzwe cyane bivanye nuko no ku mugabane wa Buraya nkaho hari centre de football muri rusangi kubera ko ni umupira wavuye kanatsinda ni nayo kinigwa anovuga ngo ku rugero rwo hejuru nivyo bihugu bitwara novuga ngo umupira w'amaguru muri rusangi niho hari amahiganwa ya mbere meza ku isi. Ubwo rero niryo higanwa canke se niyo mupira w'inzahabu wa mbere usanga abantu benshi bategezwa kurabisha kwa amaso bakaraba ngo uyu munsi bigiye kugenda gute canke se biraza kutwagwa nande. Ni Real Madrid bagize deception idasanzwe kubera ko iyo wari witeze ikintu hanyuma ntukironke ni kimwe mu bintu bibabaje kandi kanatsinda ikishababaje cyane ahubwo si nuko Vinicius Jr yagatwaye ahubwo nuko yagatwaye yanakamerita nako atagatwaye yanakamerita kandi gace gahabwa umukinyi ubona ko atari no mu mazina ahanini yagaragara nk'ayashobora kucatwara kano gashimwe inyuma yuko Vinicius Jr yoba gahombye. Ibiro ni bimwe mu bintu novuga ngo vyababaje cyane kose equipe ya Real Madrid kanatsinda vyaciye byininjiramwo n'izindi politike zitandukanye gusa no kumva ngo Real Madrid bahombye igikombe cyangwa nako bahombye akagashimwe kwa Ballon d'Or kubera ko twibukanye neza ngo Ballon d'Or yaje gutangwa hariho ibintu bimeze nko kutumvikana gukomeye ko hari hagati ya UEFA ndetse n'ino equipe ya Real Madrid kanatsinda baravuga ngo Real Madrid barishima cyane gose rero dutegezwa kubahasha. Rero context vyaciye bijamwe vya Ballon d'Or vyasa naho umenga bigomba gushingira kuri kino kintu kubera ko cawimvira Real Madrid bari bamaze kwitegura Florentino Perez aritegura n'abantu bazojana nabo barategura ibirori bizoba mu gihugu ca Espagne mu gisagara ca Madrid. Vinicius Jr aja gukotesha indege aravuga ngo reka ndondere indege zo ntwarira umuryango n'abandi bagiye bazoba bamperekeje. Imyiteguro yose irahera bazi neza ngo Vinicius Jr agiye gutwara gishimwe ka Ballon d'Or. Ivyaciye bikogwa na France Football canke se na reka mvugere nyene France Football uretse kwigahabwa nibazana na UEFA yahawe iryo soko na UEFA. France Football bace berabora plan shasha y'ivyibigiye gukogwa baravuga ngo uyu munsi canke se muri iki kiringo Ballon d'Or nizo ziratangwa uyitwara aziko aza kuyitwara. Ibimaze kuba vyasa naho umenga bigiye gutuma canke se mu bigaragara vyari gutuma abayobozi bare Madrid ndetse na Real Madrid ubwabo bisanga mu gisagara ca Ubufaransa gutora kano gashimwe hanyuma bagakubitwa n'inkuba basanze atari bo bagize gute bagatahukanye. Ibiro ni bimwe mu bintu ugerageje gushira muri logique uza gusanga umenga canke se uvyumviriye byahuriranye n'ivyerekana bivuge ko byahuriranye mugabo di notre manière usanga umenga ibintu bya vyateguye kugira ngo bamara amazi Florentino Perez yarigize igihangange ku mupira w'amaguru ku mugabane wa Burayi. Mu gihe vyari bimeze gutyo nyene rero atanumwe azi canke se vyamaze gutangazwa ngo nta numwe aza kubazi kwaza gutwara ku gashimwe. Imbere yo gufata urugendo baja mu gisagara ca Paris Real Madrid biteguye bazi yuko bagira batambuke muri Manchester City bo bakiriye ubutumwa babwira ngo Manchester City mwitegure kubera ko umukinyi wanyu Rodri ni waza gutwara agashimwe ka Ballon d'Or. Mbikana ngo ntimuze gusiba muze kuza kubera ko umukinyi wanyu araza gutwara agashimwe kandi ka Ballon d'Or. Kandi mu bigaragara byari bigoye ko umukinyi atamenya ko atwara Ballon d'Or kubera ko ushobora no gusiba tukaza twumva ngo Ballon d'Or ngo igiye gutangwa uyitwara atazo andako atashitse ahitangirwa. Bimaze kugenda uko muri Manchester City nibo bibi akabanga Real Madrid barababwira ngo ntimutonde kubera ko simwe mutwara Ballon d'Or Rodri wacu ni wagiye kwitwara. Ese kurumva kino kintu ivyo cagira gikore ku ishusho rya Real Madrid ndetse n'ishusho rya Florentino Perez. Rero ndibaza ni Florentino Perez yari guca yifata gute mu gihe yari kwisaga mu gisagara ca Paris mu birori akaza yumva Rodri ni watwaye Ballon d'Or basonye izina ati watwaye Ballon d'Or ni Rodri. Ego rero
ibi ni context nyinshi cyane zigiye zitandukanye zinjiyemo zituma Florentino Perez agashavuka ategezwa kuduga akavuga ngo natwe rero reka tubireke ko baturenganije bakatwiba ntituzo kwigera twongera gusubira muri bindi bishimwe byandi bya Ballon d'Or na cyane ko nino saison uravye mu bakinyi bariko barahangana nta mukinyi wa Real Madrid arimo uyu munsi Ballon d'Or tukayira abakosman Dembele Real Madrid bafise impamvu yizo kubatwara muri Ballon d'Or no gusiba kwabo nivyo kuri Ballon d'Or cyangise kuri rino higanwa na ko rino shema rya France Football ni kintu kiba kitameze neza cyane gose gisa n'ikifisi kintu kibambura kubijanye na visibility y'ibirori byabo mugabo mbambono menga nandi no kurundi ruhande nta bintu na bimwe byari gutuma Real Madrid bari kwihutira kuja kugira gute gutona muri karago shimeka Ballon d'Or uretse ko ari bibi ahubwo guca babuza nabandi bakinyi baje guherekeza abagenzi babo kuja kwitabira mu nushimwe Real Madrid kutitabira bino birori vyo gutanga agashimwe ka Ballon d'Or je ndabitahura mu nzira zibiri zitandukanye. Ubwa mbere na mbere uno musi Real Madrid bari bicaye bazi mu mwaka uheze bari bicaye bazi ko umukinyi wabo Vinicius Jr agiye guba atahukana kana agashimwe ka Ballon d'Or. Ariko mu nyuma baza kubimenya bataranahashika bataribo bayitwara ko ataribo bayitwara biza kurangira muri Real Madrid hatanzwe itegeko ko tamukinyi numwe arekuriye kugenda hariya. Florentino Perez arababuza. Kanatsinda uravye no mu Real Madrid numugukunze guhagarara uno mutama Florentino Perez numutama amaze kwibona harukuna amaze kwibona kumengo niwe akomeye cyane ku mugabane abona gusumba kanatsinda n'indi migwi yose yoba ihari uno musi arumva yuko umugwi wa Real Madrid cyangwa uburongozi bwa Real Madrid nibwo burongozi novuga ati bufise ijwi rigera kure nibwo burongozi bumaze kwitahura yuko bushobora gufata ingingo ubundi mugwi wese udashobora gufata no kuvuga burafata ingingo bukazihagarara ko yeah. kandi bukishigikira kandi barazi neza ngo turi equipe ikomeye ari muri Espagne badategezwa kudutakaza kandi batifuza kudutakaza ari no muri UEFA batifuza kudutakaza niyo mpamvu usanga baje bakigira akantu gahambaye cyane voilà uri kurumva kandi bakaba bazi neza na neza yuko ico bashobora gukora cyose UEFA canke La Liga ubwabo nibo bategezwa kubarondera gusumba uko Real Madrid yoza kubarondera ni nayo mpamvu ubona muri Real Madrid no musi Florentino Perez ashobora guhagarara akavuga ati wa mukinyi wa Real Madrid nturekure gutanga ikiganiro ku mbuga ku kinyamakuru cyari cyo cyose kanaka wa mukinyi wa Real Madrid numwe nturekure kugenda kwitabira ibirori byo gutanga agashimwe ka Ballon d'Or rero no munsi kandi aracihagaze ko kandi kuri yangingo ivuga yuko nta mukinyi numwe gushika no munsi kuva ndavuga bareka guha agashimwe ka Ballon d'Or umukinyi wacu Vinicius Jr mu gihe byagaragara yuko anagakwiriye akirekuriwe kugenda kwitabira ivyo birori na none musi nta mukinyi numwe arekuye kuja kwitabira ivyo birori kandi biranagaragara urabona yuko ino France Football nibo bariko baragerageza kurondera buno burongozi bwa Real Madrid babumvisha kugira ngo bikunde bashobore kwitabira ivyo birori ku munsi waje ngo umwanya vyose vyamaze ubundi nta ngingo nimwe igeze ifatwa kuri equipe y'u Madrid ngo bafashe ntabyo guhindura indi nzanda bitahuramo rero no mugabo Florentino Perez ubwo bamaze kugaragaza yuko we aba yifuza umuntu yama aca bugufi imbere yiwe yama mufukamira twarabibonye mu bintu byinshi ndetse no mu bakinyi bana mukine bamuhaye byinshi cyane Super League zose sifumiro vyiwe hari twarabibonye mu bakinyi benshi nka Sergio Ramos ba Cristiano Ronaldo avuga ati yego nivyo Cristiano Ronaldo umukinyi ukomeye mviraho genda Sergio Ramos twagwaye amasezerano y'umwaka umwe none watevye kutwishura vaho genda uri kuranyumva uno munsi yarafashe ingingo ivuga yuko nta mukinyi n'umwe wa Real Madrid arekure kugenda kwitabira ivyo birori kubera yuko batwimiye umukinyi wacu Vinicius Jr ku gashimwe na none munsi iyo ngingo iracari muri Real Madrid ni muri cakiringo nyene Florentino Perez yifuza ngo kugira ngo bikunde bano barongoye France Football ari bamaze kumurondera kugira ngo bamufukamire bamusabe imbabazi baranamurondeye kugira ngo bikunda agende ni nayo mpamvu rero baramurondeye ari yankira yishimikije ivyo bintu rero bigira kuri bibiri cyo novuga ko ni ugerageje kuraba burya muri rusangi ridike burya ni vyiza kuba umuntu afata ingingo kandi ukemera ngo iyi ngingo ndemera kwishobora kunkurikirana kandi ndemera n'ingaruka zayo ubundi Florentino Perez afise ikintu kimeze nk'igitinyiro yubatse novuga ngo gisa n'ikimujutisha abandi ba Prezida kubera ko wewe hari ukuntu ibintu vyiwe biba bitunze kandi ukuntu bitonze urutonde rw'uwa karugumako akanaruhagararako nimba akoze amakosa akemera ati amakosa nayakoze handi rero nimba nayakoze nzoyakosora ubukurikira nta kibazo na kimwe par exemple gerageje nko kuraba nko kuri saison ya Carlo Ancelotti asezeheze ikosa rya Ancelotti ikosa ryari rya Perez
mugabo kumenya iryo kosa ngo narikoze ariko sesa narikoze vyaheze nuko twabihejeje sohoka nza n'umumenyereza mushasha dukosora iryo kosa hanyuma kandi ukamenya ngo fata ingingo nivyo Cristiano Ronaldo bigenze uko ndafasha ingingo sawa biraheze naka bigenze uko naka bigenze uko naka bigenze uko kandi ivyo bintu kabifata ingingo mugabo gacugira n'amahigwe ivyo bintu vyawe ugacusanga birakwereye kubera ko uyu mwanya ashobora kureka gusoma abakinnyi bangahe mu ukazona twa Champions League nyuma yashobora kugira uku ibi rero ni ibintu novuga ngo vyashije agaciro Florentino Perez bituma yitwa umugabo afise igitinyiro mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Burayi UEFA baramutinya ama ekipa hanganye nayo aramutinya abantu bose barabona ngo Florentino Perez yashitse n'umwami wavyo Champions League ndiko ndazitwara ibi ndiko ndabigira uko ibi rero ni ibintu novuga ngo vyamuhesheje ijambo bica bituma Florentino Perez yitwa umugabo ari we w'igitinyiro muri club ya Real Madrid niyo mpamvu no kugeza uyu munsi France Football bumva ngo Real Madrid bafashe ingo yo kutaza mu birori bose bagahungana bakagira ubwo bakavuga ngo reka tubasange Madrid tubasigure tuganire baze mu birori bavyitabire kubera ko barabizi neza ngo ikibazo kihari Real Madrid ni batatonda muri ivyo birori hari uruhombo dushobora gusanga twitayemo rero novuga ngo iki kintu ni kimwe mu bintu novuga ku bwanje bisa n'ibifise isiguro mugabo numenga je ku bwanje byari bikwiye guhinduka kubera ko iyo hamaze kuba kino kintu cha initiative umuntu akitanga akavuga ngo rikanze kukurondera iyo uri nze kukurondera mu gisagara cyawe cya Madrid ndakuganiriza tuvugana je mano mvumenga ibintu babikwiye ko twugurura imitwe umuntu akugurura umutwe bakaganira bakavugana bakamenya neza ngo n'amatora y'abajournaliste atataye kuri Vinicius Jr ataye kuri Rodri Cascante ariyo yatumye mugabo witwa Vinicius atitwa adatwara agashimwe ka Ballon d'Or pana ko ngo France Football ngo niki ngo nibo bakoze anarchy n'ubwo mambo numenga nabo nyine barashizemo akantu ko guhangana na kugomba kwereka ko Florentino Perez bamuruta uno munsi bikarangira equipe ya Madrid itadiritabira bino bintu iraza guhomba iki mbega hoho yefa yo iraza guhomba iki cyane cyane na France Football nindaza guhomba gusumba uwundi uhomba ku bwanje ni UEFA nako ni France Football iriga ni kirori cyabo kandi ico kirori cyabo bari bakeneyemo abakunzi ba Real Madrid bari bakeneyemo abakinnyi ba Real Madrid bajya bastari ko bavyitabira aboneka ama video yabo bitabira ibirori ba arabinjiriza visibility ndetse n'amakampuni atandukanye none par exemple nk'ubu nka France Football ugasanga iba sponsorize na Nike Nike ni umusponsora wa Real Madrid hanyuma gacu usanga muri ivyo birori vya Nike bari bakeneyemo Vinicius Jr ko avyitabira kugira ngo blend yabize kuba present bari bakeneyemo Kylian Mbappé Rotine kugira ngo aze kubamo ibe present eske nibumva ngo Real Madrid ntibazovyitabira bagaca bumva ngo Real Madrid yakuyemo akarenge urakeka nabo bazogumizamwo uburyo bwabo ndi nyine visibility kugabanuka kandi iyo visibility ntiza kugabanuka kwa Real iza kugabanuka kwande France Football ikigira kabiri novuga ngo hari ukuntu bice bimera nk'ibitakaza agaciro Cristiano Ronaldo niwe yabivuze aravuga ngo ubu Ballon d'Or hari ukuntu yatakaje ca gikundiro bwa buryohe bwayo rero iyo Real Madrid bobiva mugihe Real Madrid bobivamo ku ruhande rwa Real bafana bayo abayishigikiye Real Madrid bakavuga twe turabivuyemo vya France Football ne anarchy gusa n'ibintu byo gusuma vyonona image ya Ballon d'Or bikaniba isoko France Football kubera ko ayandi mahigono canke sari ayandi mashirahamwe abayifuza gutegura kano gashimwe mugabo adashobora kukaronka nimba France Football tuyizi nimba tunayivuga tuyivuga kubera Ballon d'Or burya nta kindi kintu na kimwe aha mu Burundi uza gusanga abantu benshi bazi ko France Football uretse Ballon d'Or rero mu gihe bariko babona hikura aya makipe akomakome none Real Madrid bo bivamwo burundu mu minsi Barcelona nabo bakavuga bati Yamal yarabibereye mugabo ntayitwaye natwe turabivuyemwo ese kurakeka France Football izo bigihagaze kuri kano gashimwe canke UEFA baraza kuvuga ngo France Football turabatse isoko reka turiye abandi bantu baritegure bategure kano gashimwe ka Ballon d'Or reka ubwanje mbona nimba babiriko biratuma baja i Madrid ko basangayo nuko babizi neza ngo uruhombo ruza kuva kuri twebwe nitwe tuza guhomba si Real Madrid baza guhomba rero ku bwanje novuga ngo inyishu ntonya abaza guhomba ni France Football abahomba ni France Football ni ibintu biri clear ni ibintu bitahuritse ni ibintu binagaragara mbere kanatsinda kuko no munsi France Football irinzi za visibility kuko no munsi bona ridike wewe kubgawe nk'ubumvise ati nkugushika no munsi akarorero ndiko natanga akarorero gushika no munsi wewe harimwe mu bintu
udakoresha ariko bidasiguye ngo nta bushobozi ufise bwo kubikoresha aho ugasanga ntavyo ukoresha ariko maze kumva nk'umusitari nka Lionel Messi karagikoresha ico kintu canke Cristiano Ronaldo karagikoresha ico kintu naho utegereza kuja kugikoresha uriko urumva canke utegereza kuja kukiraba mbese ico kintu kimeze gute uno munsi ibirori vya byo gutanga Ballon d'Or bisanzwe bitegurwa na ino shiramwe rya France Football uno munsi hari kumbure amashene menshi bicako uriko urumva nimba kanale je nshaka kwerekana ivyo birori ndabariha uriko urumva nimba RTNB nimba nande nshaka kwerekana ivyo birori manza kuja kuri France Football iko bimeze ivyo nivyo bintu rero vyinziriza uriko uranyumva uno musi rero biragoye yuko umufana wa Real Madrid wazi ko Real Madrid numugufise fan base nini canke kanatsinda hari n'abantu benshi badafana niyo Real Madrid ariko gasanga bifana ya Arsenal ndetse indi migwi ariko bakaba bakunda kuraba mbese Vinicius Jr yatonze ameze gute mbese Federico Valverde yaje yambaye gute bimeze gute ibirori mbanyene ku birori bisa nkaho biryoshe nanye mbona hari umumeshi makuru yarabaza hari yabaza ati mbega ni uwahe mukinyi yambara neza muri Real Madrid ahubwo ati ba David Alaba ibikina bisa bikorerabwa n'abantu benshi neza cyane ugasanga abongereza baje kuraba ivyo birori bashitse ku bifuza bafise inyota ko ivyo birori kugira ngo babone Jude Bellingham wabo erega mbese uno munsi batamonye Jude Bellingham bazoja kubiraba erega yuso ntanaguciriyemwo Kinana nabivuze mu misi heze basana Real baradutwaye ubundi ubwongereza iciza cabo nuko bafise equipe kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma bakina ibintu vyiza igano ryabo rikarabwa cyane hanyuma ama equipe uza gusanga yose afise abafana batandukanye no kuvuga umwe usanga afana Liverpool undi Arsenal undi Man City undi Man U undi nde bacu usanga na Leicester City ifise abafana nanje ndimwe abo rero baragabuye mugabo uje muri Espagne uza gusanga utari umufana wa Real Madrid ni Barcelona nivyo ushobora gufana Bilbao ushobora gufana Atletico Madrid mugabo urabizi neza ngo umuntu wese atari muri Espagne atari mu gisagara ca Bilbao afana Barcelona afana Real umuntu wese ari mu Burundi wahe afana izo equipe zibiri rero n'abajye muri Espagne n'abajye mu Bwongereza babarota kuja gukina izo equipe zibiri iyo rero umustar wahabonetse yo mu birori mwese mutegezwa kumurabisha ko kamera mukaraba muti Vinicius Jr no musi yacu iki kino ni kintu cica cyane visibility urumva rero ico nico kintu nagiye kuba ndatahura kandi kintu naboneka kiri clear yuko ico nico kintu France Football ihomba cyane gusumba rero niyo mpamvu bo kuba ubwabo aribo bisanga mu ruhombo gusumba ya Real Madrid bategezwa kuza bakaronda Real Madrid kugira ngo batunganye ibintu ejo abakunzi canke abakinyi b'umugwa Real Madrid baze bagaragare mu birori vyabo nuko nuko kabisa bimeze muri equipe itwa Real Madrid novuga ngo iriko iragerageza kuba ivuga ati ntabwo tuza kuba twitabira bino birori novuga ngo vyo gutanga agashimwe ka Ballon d'Or ko mukino uvuga ngo igene neza gusumba abandi bakinyi ku mugano uvuga ngo wa Buraya tuva ngaho tuja muri nkino uvuga ngo zaba ku mugoro wa ejo ndavuga yaramayira eliminatoire ya Mondial novuga ku mugane wa Europe cyane ano uvuga ngo Armée yasinde equipe Irland gitsindo 2 kwa kimwe mu equipe ya Azerbaijan yagiye kumwe na equipe Ukraine kimwe ku kindi mu kandi kundi ruhande equipe ya Bosnia Herzegovina za gutsindwa na equipe ya Autriche bitsindo 2 kwa kimwe mu kandi equipe ya Chypre yanganira equipe ya Romania bitsindo 2 ku bindi Norvège za guba yirahira equipe ya Moldavie 11 kuri kimwe Albania za gutsinda igihugu no vuga ngo Charlton kimwe ku busa mu kandi equipe ya Serbia gikuba itsinda no vuga ngo ibitsindo yatsinda equipe y'ubwongereza ibitsindo 5 ku busa mu kandi ku rundi ruhande equipe y'Ufaransa yaba nkaba Kylian Mbappé n'abandi batandukanye ko yatsinda equipe ya Ireland 2 kwa kimwe kandi Hongrie yakiyatsinda na Portugal ibitsindo 3 kwa 2 ndakene tuje ku nkino zishya kuri nka zibiri ngaha hano vuga ngo Ufaransa ko yatsinda igihugu ca Ireland ibitsindo vuga 2 kwa 2 igitsindo ca Kylian Mbappé kuri penalty ku 45 witwa Barcola za gutsinda igitsindo ku 62 nyene ku ipase y'uwitwa Kylian Mbappé mu kandi equipe ya Ireland yatsinze ku gitsindo cy'uwitwa Godroje Hassan ni gitsindo vuga ngo ni bitsindo vya Kylian Mbappé na Barcola ariko ibiko bivugwa cyane nuko uwitwa Kylian Mbappé rote vuga ngo ari karandika amateka yo kuba abaye mu kintu vuga ngira kabiri yamaze kuba cako uwitwa Thierry ari amaze gutsinda ibitsindo vuga ngo vyishi uwitwa Kylian Mbappé ku munsi w'ejo yakuje ibitsindo vuga ngo 52 ko atsinda kino gihugu vuga ngo Iceland batsinda ibitsindo 2 kwa kimwe Iceland gukina n'Ubufaransa je ku bwanje no vuga ngo ni imwe muri match zitari zifise binini zisobanuye ku bijanye n'ivyo cange se ku bijanye n'ivyari ko biraronderwa kubera ko Ubufaransa kugeza akakanya busa no bwamaze kuronka itike ryo kuzokina igikombe c'isi
bari bagiye gukina mugabo n'ubundi atari match bategezwa gutakaza canke se bari kurondera